gusa wabikoreye iki wampoye iki gira imbabazi wibuke basikahise agahinda kanje agahinda kanje agahinda kanje badakubwira ivyo vyiyumviro ufise n'ivy'abakobwa batarubaka kubaka ni ikintu gikomeye cyane. Kevin ntabwo ikibazo ari kubaka ahubwo ikibazo no kubakana n'umuntu adatahura kuri umuntu nawe nari nzi ko ubugabo ari kurinda sinari nzi ko ubugabo ari kubabaza sa uvuze uri kunyigisha ubugabo cewe umva ndakubwira numvugisha amajambo menshi uravyumva kurambabaza umubiri wa Joshua ubabare bwo kwa muganga ndakwigize no kumbabaza wabikoreye iki wampoye iki gira imbabazi wibuke basikahise agahinda kanje agahinda kanje Superbat irahingura amabati ya beige 30D, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri agahinda kanje kazohezwa niki agahinda kanje agahinda kanje ubafashe ingingo yo kuza kuririra hanze kugira ababanyi bose bakumve basi wibaza ko je baca bamfata gute Kev, umutima wanje ntabwo ari buye ndetse nta n'amagufuri inyuma gusa yigendera kandi ikindi naco ndirakora ko ndi umuntu ufise akababaro mu mutima. ni kangahe nakubwiye ko amarira yawe yandambiye? Urambiwe? Urambiwe niki? Urambiwe niki ga Kev? Niki gitumye urambirwa? Ubundi je ubwanje nije nirambiwe. Nje nirambiwe. Kubona numva isa n'umuntu ariho ariko ubundi narapfuye. Nje nirambiwe. Nibaza buri munsi niki canakoze kugira imana muri buno buryo. Je nirambiwe. Nibaza nkiyumvira umwana nari nzi ko nzoterura mu biganza vyanje ariko uyu munsi atagihari. Nanateze no kuduswa kumubona kandi ndamuterura mu biganza vyanje. Ndakubwira ukuri, ubundi muri buno buzima ahari urukundo nyako harangwa n'amahoro kandi hakarangwa n'ubumwe. Ubundi umuntu agukunda vy'ukuri aranakwibaza akakubaza ko vyinshi cyangwa akaza akakubaza ati kubera iki cyangwa akaguhumuriza, ariko wowe ubwawe
nihe uhagaze muri ibyo, ni hehe uri? jewe mpagaze mu ruhande rwanje hama ikindi usigaye wumva amategeko mu rugo wanje hasikatani isoni kugira Entrez. Entrez. Karibu. ntabuse neza Bo, novuga ni sawa ariko si sawa cyane. Buryo urazi no si n'ibibazo. vyovyo mugabo mugatoya twigize kubonana ufise ikibazo caye muragwaye Ibazo umuntu nka jewe. Umuntu novuga ati wiyubashe. Rero ukaba ufise nk'umwana umwe umuvyaye ari umwe kandi umukunda. Ariko hagaca haza agasenzi k'agahungu wari umujinga akaza akamutera inda atanakimuzi. Umva ibintu vyakira gute? Shabos ndumva ikibazo cyo cabaye kandi birababaje ariko ico nk'inama nabagira nkuko mwabisabye gukora ico sico gikuru ahubwo nk'umuntu namwebwe mufise amafaranga mufise icubahiro ngaha gisagara iwacu munzwi imwokoroko kuko usanga ahubwo ico kibazo kiho kivyara n'ibindi bibazo ahubwo worondera nk'uwo yamuteye inda ukaraba yuko ashoboye adashoboye ukamufasha je nico mbona vraiment Yari umwana yazogira akazoza kiga amashuri meza gaheza ugashobonaga nkukaje gutera amada. Ivyo bintu wumva byoroshe kwihanganira ngo ndabigire gute kundi bitse ukajana mu mbimba kagaherayo nk'imyaka nka 40. oya soko je ndacumva vraiment kuko uko si kugikemura kuko n'umukobwa washobora kuca yumvira ati nkororinda kugira ndonka amahoro umuvyeyi gusanga nindira muhitanye ugasanga ikibazo gikoma kivyara ikindi ahubwo Bo. Merci pour manormaye ariko sinubwa ngo nyene ngo noca ndagusubiza gute. Gusa rero nzovyiga ko ndabico gukora ariko ubu simeze neza akakanya sinubwa ngo ndaca ndabikora kuko bimbari ariko ngira bizoza biraza. vyoba vyiza cane Bo. reka rero jesubire mu kazi murakoze cane ibaza Bo. ibindi muzovyumvira Kugira akazi keza. merci beaucoup
Sheri karibu. Merci. Hama Sheri, uyu ni wa muhungu twari turindiriye. Nawe muhungu, ujya anye niwe papa Kersi. Bishaga, witwa nde? Nitwa Iva. Iva? Mama wawe na papa wawe ninde? Niyonzima Jane. Niyonzima Jane? Baba hehe? Mu Rubanza. Bose bariho? Bisanzwe uri imfubyi? Mfise mama gusa. Ufise mama gusa? Mbeko wavuze ko atabavyeyi ufise ibindi numva mu Kenya ari Bubanza ari uva. Byagenze gute ngo uze kwiga kuri iryo shuri? Canke wakuzanye kugira ngo uze gutera inda abakobwa kuri iryo shuri? Ushobora gusanga atari umukobwa wanje gusa ariho n'abandi baziteye? Okay, ndumva yuko mwiga ngo mu kigo kimwe, none kugira agere igihe cyo kugendana hagere igihe cyo guterana amada, mwari mufitanye isano rya gute wewe n'umukobwa wanje? Murabaki ndakeneye kubimenya kugira ngo hagire igihe muja muri ubwo buhumbuka mutera inda. Byaje gute? Mwahurira he? Mwahurira mu mupira, mwahurira mu nama, mwahurira kwishuri, wayimuterera ku ishuri, byaje gute? Tubabarire. Isanganya ryabaye. Isanganya yo gutera. Ni sheri wawe? Kersi? Akagambwa ibintu kare ukavuga nivyo. Ibyo ni sheri wawe? Yego. Sheri wawe? Mbe aho urinde unagayana, wari uzi ko rya shuri wigako ndafisemo umugabane ugacuza no gutera inda umukobwa iwanje? Byaje gute? Uzomutunga gute kumva muri basheri? Tubabarire. Isanganya ryabaye. None kugira ngo hagere igihe umutera inda mu kubikora wari ugamije iki? Wari ugamije iki? Washaka kugira kuki? Misanzwe je nuko ndi umuntu mwiza, umuryango wacu ntitumeze nabi. Akundi wari ukuyagasha. Nari kugufungisha. Nga urahura samye ngo wateye amada, usomutunga gute rero? Ibyo nkeneye kumenya. Ego turakinye muhira twebwe. Kandi nta kintu mfise. Ariko Kersi ndamukunda. Kandi cyane. Kandi byarabaye. Nta kintu turi buhindure. Gusa nta kibera ubusa, usanga hari impamvu yatumye bibuko. Gusa jewe ukuntu nobana na Kersi Imana ukwiremye umuntu bifise n'ukuntu bizomubeshaho. Rero sinotuma abaho nabi ko nje ndamukunda. Nzokora cyane uko nshoboye cyo ndose tuzubaho ko nyine kuko ukuvuka nkenye simahitamo iwacu. Ariko ntunyishuye nakuje nyine uzomutunga, ariko uracambwira ngo kugira ngo tuzobaho ngo kuki kubaho kuri nose sigihamana. Uriko uravuga mu bintu bidafashe. Nashaka kubisobanura neza uvuga ati nzomutunga. Cheri? Ngira ngo uriko uravyumva ivyo vyeko ravuga. None kaga ngo turakagira gute? Ndarushe mvuye mu kazi mfise stress zo kuruha ibintu byinshi niwemo. Ndumva ntoguma muri ibi. Nganje mu cumba kuruhuka nibaza sigarura ingene bigenze
ibindi turaganira mu cyumba. Surprise! Welcome in your house, my baby. Feel like a joke? What? Ngize ukuri. Bwande. Cyangwa waje gupanga. Baby, mpanga. Babe, iki kitu cyose. Baby, ushitikizwe. Jimbo narakazo. Sheri nakubwiye yuko nzokuduza ku gasozi kagasongera ku buryo ukayange mu gisagara. Hamwe abantu bose bakubonye bavuga ati, "Wow, uno mwamikazi mu bwami bwa Kevin." Okay. Ni wande. Baby, ni ya. Babe, I love you so much, babe. Iwande. Iyi ni ya. Iyo nza kuba ndi umujama w'Imana, ndakubwira Imana ati Imana ndakwingenza umenzegize abana batatu. Ndavuga ubushuri. Ugenda kwibagiza ibibazo byose wagize. Bibagiye ko n'umugore watavyara. Baby, wibaza ko nkeneye umujyoro w'abana. Byonyine kuko uraba byonyine. Binyibagiza ibyaha n'ibyago. Bikampunga. Fine, ahubwo tembera mu mashambure yose mu nzu yose. Ico ushimye tukigumizeho, ico wansi tukikureho. Oya, sinza kushima. Muri salo nagerageje gucisha make, ndihangana ndacisha make, ariko ikintu nakubwira jewe umuntu nkaje babere, jewe abere, jewe ukuntu bahanze jewe ninda nindejo nubaho agahungu kajya ndakakira umuryango kukaje kuvyara umuryango wacu, mbyara umwana umwe w'ikinege, umukobwa mwiza nka Kelisa, nta kuntu agahungu nkakajya kagasonga rere nkakajya kuvyarana n'umukobwa wanje Kelisa, nakabonye nabujya busatse natwe kudaho gusa. Rero sigaye nsenga kweri, kuko nagerageje ndigumya ariko kwamengo no kataka nkagakwega byo bisatse karansebeje, karamaramaje umuryango wawe. Nzoca mu bahe bantu mu gihe bazumva yuko jewe ndi umuntu umumanageri mfise nico nterera mu rirya shuri, bagaca bumva umwana wanje yatewe inda n'umunyeshuri nkujya. Sheri, byo bintu sindavyumva. Nukora cyo gukora byihuse. Be, nibyo Kelisa yarakoze ikosa, kandi kuba ushavuye je ndagutahura pe, ndavyumva, ariko uko biri kose ntujye ushavura kungana uko kose, kuko ushobora gushavura ugasanga ufashe decision atari nziza. Ibaze nk'ubu Kelisa yo kwiyumvira gukura yijyanda ugasangira muhitanye. Sheri, tumufise ari umwe, nta wundi mwana turigira turonka. Wumva yuko twobaho tunezerewe? Nta mahoro twokwigira tugira mu buzima bwacu bwose. Ahubwo jewe ikintu nabona Sheri amahera turayafise.
ubuzima turabufise ntibyo tunanira gutunga umwana wacu. Je kiriho nuko mbona ko baronderera aho baba bakabana, ni naho n'umwuzukuru wacu azovuka yishimira umuryango wacu, azomenya ko afise abavyeyi bamukunda nk'umwuzukuru wacu. Nizere ko tutonezerwa tubona ubuzima Kerisa abayemwo ari bubi. Rero ndagusabe dukore nk'abavyeyi, ntidushire ishavu imbere, ahubwo turaba ubuzima bw'umwana wacu, ntidutume yiyumvira ivyo atokwiyumviriye gukora. Ntureka kumushigikira kandi ibi byose bwira bibi byose byavuye kuri wewe. Intandaro y'ibi bintu byose ni wewe. Uribuka kuva kera ari umwana umutetesha umudekesha, mama ngo ndamufise hari umwe umufata neza birenze, umubuza ishuri, umubuza kwiga, umushimisha. None naravyatuzaniye none ngo ndamushigikire ngo biza amafaranga kuza kuririra ubuhungu bwo mwibarabara jewe. Kubushavuye ko onye ndagutahura, ariko ntiturabikosa ryamaze kuba, kuko ntituri busubize iminsi inyuma ngo dukosore ikosa umwana yakoze. Igikuru nuko twakwiyakira tukabemera nk'umuryango wacu. Sawa, ngiye kuvyiga ko turabe ico gukora, sivyo? Mbega warasinziriye? Oya sinasinziriye, ariko narimviriye cyane. Angeli, ndashaka kumenyesha yuko ndambiwe no kubana n'umuntu ansubiza inyuma buri munsi. Keva, ntabwo ndagusubiza inyuma, ahubwo ngerageza kukwereka imbere hariyo akababaro, ariko hariyo n'ukuri. Okay, reka ndakubwiza ukuri ntarinze kukuryosha. Nokubwiza ukuri neza yuko umutima wanje uriko urahinduka. Numva ntakigufitiye ibishika cyo gukuraga ivyo nagukorera kera. Keva, kukuri ushaka kumbwira nakumenye kuva kera, ubundi waruhara udahari, umutima wagiye kera cyane. Gusa shimye Imana ko ari unavyivugiye, ico cyo ndagishima Imana. Hama ndashaka gutangura ubuzima bwanje gushasha, nuko ntazi aho buzoherera. Gusa sishaka kubutangurira ngaha. Washaka gutangura ubuzima, ariko ubuzima ntabwo wabutangurira ku mifu y'abandi. Wenda kubwira ukuri, genda utangure ubwo buzima bwawe, ariko sinzigera ndagufata nk'umunywanyi, ahubwo nze gufata nk'umuntu yanyeretse uburyo akababaro kameze.
igikomere 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 ise mu mutima wanje igikomere arambiwe mu buzima bw'imiruho agahinda kanje ka buri munsi jewe ndananiwe sinari nzi ko zorizwa nawe birangira bibaye sinari nzi ko hazogera igihe nkicuza